muri leta twemeye yuko umuntu azodufatira umuntu aturiye umucanwa avuyeko tumuhemba arasenga miliyoni tuzomuhemba uwo uzomufata ntuzocubeshera umuntu uko turaba ko ari ivyo none ko tugira ntete tukaraba ko ari ivyo mugabo ndababwije ukuri twayateguye neza kuko hakazofatwa batanu umuriro wadutse kuri bo bizaba biheze kuko bazora aba terrorisme murazi igihano ntaremwe igihano kirazwe kiraharuye turereke turabe ko ari gisubiye nk'ubu ndababwira imbonera kure mwese ni muji inama muvuge muti kuva uno munsi nta soko izosubira kudushana kandi ndazi ko bikunda kuva uno munsi muravuga muti nta soko izosubira kudushana nuvuga imbonera kure muhana konsigne ahari imbonera kure hose ati jewe ahondi nta kibi gisubira kuhabera imbonera kure rero muvyumve aha mwebwe ivyo mubona byose ni ubu muri initiation bateme ico bura cyose ni bateme ubu rero ni mwige guhangana na bateme uvuga uti ico ni giki nk'ubu ndababwira imbonera kure mwese ni muji inama muvuge muti kuva uno munsi nta soko izosubira kudushana kandi ndazi ko bikunda ubu uno munsi muravuga muti nta soko izosubira kudushana nuvuga imbonera kure muhana konsigne ahari imbonera kure hose ati jewe ahondi nta kibi gisubira kuhabera. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yasezeranyije miliyoni 500 z'amafaranga yo muri iki gihugu harenga miliyoni 443 z'amafaranga y'u Rwanda uzashyikiriza leta abantu batwika amasoko hirya no hino mu gihugu. Muri uyu mwaka amasoko menshi yo mu Burundi yibasiriwe n'inkongi z'umuriro zitikiriramo imitungo myinshi y'abacuruzi. Hari abatangiye gukeka yuko ari ibitero byateguwe n'abantu bataramenyekana. Amasoko yafashwe n'inkongi y'umuriro arimo irya Kinindo i Bujumbura, inyubako y'ubucuruzi ya Galeri Ndayizamba ndetse na Roparizier zafashwe muri Kanama. Isoko rya Ngozi ryafashwe muri Nyakanga, irya Kinama ndetse na Rugombo ryafashwe muri Gicurasi. Isoko ry'Imbaho rya Bujumbura ryafashwe muri Mutarama. Ubwo Vice President w'u Burundi Prosper Bazombanza yageraga kuri Galeri Ndayizamba ndetse na Roparizier nyuma yo gufatwa n'inkongi, yabwiye abanyamakuru ko ishobora kuba yaratewe n'ipasi y'amakara. Yavuze yuko icyateye inkongi ngo kitaramenyekana ariko ko bakeka ko umuriro wavuye ku ipasi y'imyenda ikoresha amakara. Avuga ko atashobora gutekereza ko ari impanuka yavuye ku bugizi bwa nabi kuko umuriro wadutse mu gitondo cya kare nka saa moya nta muntu wari winjiye imbere. Nubwo Vice President Prosper Bazombanza dutekereza yuko inkongi yatewe n'ubugizi bwa nabi, Ndayishimiye waganiraga urubyiruko rw'imbonerakure ku munsi warwo wizirijwe mu ntara ya Gitega ku munsi wa 27 Kanama, yagaragaje ko abibona ukundi. Ndayishimiye wari ufite uburakari bwinshi yabwiye uru rubyiruko ko leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo guhemba miliyoni 500 y'u Burundi umuntu uzafatira mu cyuho uzaba avuye gutwika iryo soko. Avuga kandi yuko ibi ngibi bidashobora kwihanganirwa mu gihugu cy'u Burundi ari gusubiza inyuma abarundi. Muri leta twemeye yuko umuntu azodufatira umuntu aturiye umucanwa avuyeko tumuhemba 500 miliyoni tuzomuhemba uwo uzomufata ntuzocubeshera umuntu uko turaba ko ari ivyo none ko tugira ntete tukaraba ko ari ivyo mugabo ndababwije ukuri twayateguye neza kuko hakazofatwa batanu umuriro wadutse kuri bo bizaba biheze kuko bazora aba terrorisme murazi igihano ntaremwe igihano kirazwe kiraharuye turereke turabe ko ari gisubiye nk'ubu ndababwira imbonera kure mwese ni muji inama muvuge muti kuva uno munsi nta soko izosubira kudushana kandi ndazi ko bikunda ubu uno munsi muravuga muti nta soko izosubira kudushana nuvuga imbonera kure muhana konsigne ahari imbonera kure hose ati jewe ahondi nta kibi gisubira kuhabera imbonera kure rero muvyumve aha mwebwe ivyo mubona byose ni ubu muri initiation bateme ico bura cyose ni bateme ubu rero ni mwige guhangana na bateme uvuga uti ico ni giki nk'ubu ndababwira imbonera kure
mwese ni muji inama muvuge muti kuva uno munsi nta soko izosubira kudushana, kandi ndazi ko bikunda. Kuva uno munsi muravuga muti nta soko izosubira kudushana. Nuvuga imbonera kure muhana konsinye, ahari imbonera kure hose ati jewe ahondi nta kibi gisubira kuhabera. Perezida w'u Burundi kandi yavuze yuko uzafatwa yatwitse isoko zakurikiranwaho icyaha cy'iterabwoba kandi ko igihano cyacyo nk'uko bizwi ari urupfu. Yasobanuye ko nihagira abahanwa nta n'umwe uzongera gutinyuka gutwika amasoko. Yasabye kandi imbonerakure kujya inama zigafata umwanzuro wo gukumira inkongi, agaragaza ko mu gihe zakwiha iyi ntego ikibazo cyaba gikemutse. Yavuze yuko bose nk'imbonerakure nibajya inama bazahuriza hamwe imbaraga ku buryo nta soko rizongera gushyana abarundi. Nyuma y'inkongi yafashe isoko rya Kinindo, Minisitiri w'Imari Dr Alain Ndikumana yatangaje ko icyayiteye kitaramenyekana ariko ko leta igiye gukora iperereza kugira ngo imenye impamvu yacyo. Minisitiri Ndikumana yabwiye abanyamakuru ko mu gihe cya vuba leta y'u Burundi ishobora gutangaza ingamba zo gukumira inkongi mu masoko ndetse no mu nyubako z'ubucuruzi, ariko ntabwo biramenyekana niba izi ngamba ari uguhemba abazafata abatwika amasoko mu gihugu cy'u Burundi. Mu makuru avugwa mu mikino ari naho ngiye gusoreza makuru yaragezwe muri ijoro nuko impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF yatesheje agaciro ubujure bw'ikipe ya APR Football Club yasabaga kudakinira umukino wayo wa CAF Champions League zakirwamo na Resegre du Congo muri Republika Demokarasi ya Congo. APR FC irukaga kumenyeshwa ko umukino wayo ubanza mu ijonjora ry'ibanze wa CAF Champions League uzabera muri Congo nyuma y'uko CAF yanze ubusabe bwayo bwo kwimurira ahandi hatari muri icyo gihugu. Ikipe y'ingabo z'u Rwanda yahise ijurira iki cyemezo binyuze mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, isaba ko uyu mukino uzaba ku ya 5 Nzeri muri uyu mwaka utazabera muri Congo ku mpamvu z'uko muri Congo ari icyorezo cya Ebola kibasiye ibice bitandukanye by'iki gihugu. Ubuyobozi bwa APR Football Club ntacyo buratangaza kuri iki cyemezo, gusa iramutse yanze kujya gukina yahabwa ibihano biteganywa n'amategeko ku ikipe ititabiriye umukino w'ijonjora rya mbere rya CAF Champions League. Ibi bihano birimo guterwa mpaga y'ibitego 3, guhagarikwa kwitabira amarushanwa nyafurika mu gihe cy'imyaka 2 no gucibwa amande angana n'ibihumbi 5 by'idolari, no kuvuga miliyoni 7,351 na 535 y'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu Congo ifite stade ebyiri gusa zemewe na CAF arizo Tepe Mazembe Stadium ndetse na Frederic Kibasa Mariba Stadium, zombi ziba i Lubumbashi. Ikipe izarokoka ijonjora rya mbere hagati ya APR Football Club na Resegre du Congo izahura mu cyiciro gikurikiraho n'izaba yaratsinze hagati ya AS Sport yo muri Djibouti na Zamalek Sport Club yo mu gihugu cya Misiri. Shampiyona y'Ubwongereza irakomeza iri joro, Crystal Palace na ikipe ya Manchester City mu kanya ku isaha 3, mu gihe kandi muri Espagne ikipe ya Racing Santander imaze gutsinda ikipe ya Elche ibitego 3-0 bagiye mu gice cya mbere bari kuruhuka. Hanyuma 3:30 ikipe ya Deportivo Alaves na ikipe ya Villarreal, ikipe ya Bayern Munich na ikipe ya VfB Stuttgart, mu gihe ikipe ya AC Milan na Venezia uri mu Butaliyani. Hanyuma mu Bufaransa Lille irakira ikipe ya Paris Saint-Germain.